mwaza kutureba mutugwaye zino mvunja twari twicaye hajya natwe hanyuma mwaza kutureba mukareba abandi mbaba mu nzu za nyakatsi mukabubakira Imana ibahezagira. Ndasimye kuntu natanguye gusima n'ubwa mbere kuntu mwanyiyumviriye ko mwibi bibazo mukankurikiranira abana n'ubu mukaba munkubitiye ko kuno munsi. Amahoro nshuti bakunzi ba Niosel TV mwamusanzwe mukurikirana Niosel TV muri mu burusha y'amahanga turamukije twifurije amahoro y'Imana abo yo kwama ari kumwe namwe kuri mikoro kumwe na Beni behind camera ni Arkeni. Yes uno munsi rero nababwiye ati twashimye kugendera babana kumbere bari basanzwe bagwaye babana twumbere bwa mbere twaje kubara abaco dusanga baragwaye baratubwira byinshi kumbere byari byatumye bagwa iyo ngwara baratubwira nico twobafashe nico twobasabira kumbere ico bari badutumye ico bari basavye nk'iki no munsi cabaye no munsi washitse byashitse turarondera nuvuga abajejwe intwaro umutekano ngamu nuvuga muri no mutumba turimwo kumbure barahadufasha baraza baraduherekeza kugira ngo kumbure badufashe kugira ngo dushikirize muri bike canke muri mwe byinshi byashoboye gutozwa n'abarundi batandukanye kumbure hari abandi muri kino gihugu hari n'abari mu mahanga kumbure aho uri hose kuba warashigize umutima wo kumufasha gufasha abo bana Imana izo komiguhezagira aho wakuye uzokwame hazokwame huzura kandi sawa nyene kumbure bafise kino kibazo ni benshi kumbure bakuriye gufashwa kumbure kubwa Niosel tuzokwama tubereka kumbure ibintu byinshi bitandukanye ko ni byinshi ni benshi mu bidusaba si by'umuziki gusa tugiye kubazanira kumbure n'ibyo abantu kumbure basanzwe bafise ubuzima buri hasi cyane nabwo nyene mumukene kubimenya. Yes uno musi rero twashimye ko twozana kumbure kano gatererano gatoyi kabonetse ku barundi bagenzi babo ku barundi bene wacu kumbure bashoboye gutanga kwitanga kumbure muraza gukurikirana ko biza kugenda. Tugira amahoro n'agateka kazi na muntu. Nakamwemwe ntangere ko kwakira nyakubahwa aserukiye CDF senga mu ntara ya Ngozi no kwakira baje bava ibujumbura bagana uno mutumba ngaha turi ku mutumba wa Gisagara agacimbira mutumba komine Ngozi n'intara ya Ngozi. Turashimye gose ukuntu mwashitse hano na cane twisunze uko mwari mwahaciye ubwa mbere muvuye mu rugendo ko gushobora gushika kuraba akarere ko ngaha Ngozi ukuntu kari mugaca hano mwino mihana yo ngaha muri mutumba hama mukaca mugenda mubonye aba bavukanyi bacu baba ngaha mugacimbira mutumba hama mugashima yuko muzogaruka kutugendera. Ryari ijambo rero ryo kugira tubakire hanini maze mushobore musubire kandi mwiganirire nabo nkuko nubundi umunsi mwahaca mwari mwaganiriye nabo byarabashimishije kuko barose abantu babaganiriza ariko uno munsi kandi bibaye ubundi mwanya wo gusubira gushima kuko ibyo mwayaze nabo baciye babona yuko litabaye amasigara cicaro. Tugira rero tubakire tubashimira akanya muza kumara ngaha muze kugubwa neza kuko umutekano urahari maze rero akanya kose muza kuganira n'aba bavukanyi bacu kaze kubaha nabone inyigisho kana twebwe dusanzwe turongoye umutumba nabo turi kumwe ngaha dusanzwe dufatanije ibikorwa byo kurongora umutumba na twebwe biraza kuduha icizere cyuko aho umuntu ari ashobora kuronka nabandi bantu baza bakaganira nawe maze gucyo ari icimvire baterereye canke icari cyo cyose gishoboye kuboneka maze gucyo bigashobora gufasha aho umuntu abaherereye. Ndangije ngaha ndabakira kugira ivyo biganiro bice bitangura. Murakoze umukama bahezagire ko magize ico ciyumviro ciza cyo gushobora gushika ngaho kugira muganire n'aba bavukanyi bacu. Murakoze. Nyakubahwa rongo ishira hamwe fasha abandi nabo mwagendanye tugira amahoro amagara meza no gufashanya. Ku munsi uri hejuru tufise abashitsi nkuko mubabona
bari baciye ngaha ahangira mari mwavuganye murabona ko batayaza amasigara cicaro rero uyu munsi baciye babanguka baraza kugira muri bimwe mu byo mari mwaganiriye kugira babishire mu ngiro. Ico gihe ngira bari baje imbokoboko mugabo umunsi nabonye baje bikoreye nivyo gushima rero yuko abarundi twafashe intumbero yo gufashanya no kwitanaho tukagarukira kuba basinzikaye. Twarabibonye ku buhinga ngurukana bumenyi abana amavunja yararembeje kumbura usanga bari bafite n'izindi ngorane nuko ku buhinga ngurukana bimenye tashobora kubona vyose. Nibaza yuko dufadikanije n'iri shirahamwe fasha abandi hariho n'abandi bagendanye ni Bose TV, nibaza yuko tuzofashanya mu bitari bike ngaha iwacu. Hama rero nanifasha akanya kugira naje ndabakire nongere ndanabakengurukire ko iciyumviro ciza mwagize cyo kuza gufasha ababene gihugu na cyane cyane ko bisanzwe biri mu vyo ubushikiranganje bw'iwacu bwo gushigikirana imibano hagati y'akazi n'iterambere ridakumira bisanzwe biri mu bikorwa tuterezwa gukora. Ni vyiza rero iyo turonse abaza kudushigikira turakenguruka cyane. Nimiyo ntumbero ndabashimiye nongera nipfuza yuko nejo nimwagira ico mwufasha turetse naba canke n'abandi kuko nabo nyene nibaza yuko n'umuryango umwe ariko iyi miryango yose irakeneye ubufasha. Ejo rero nimwatsitara akandi kantu mushobora gufashisha karibu. Nagomba rero nce kumbone nshikiriza ijambo waje abarongoye atwarishira hamwe fasha abandi kugira kumbure mubaganirire kumbure ico mutegekanya ejo canke hirya y'ejo kubandanya munganira iyi miryango, hanyuma kumbure muronke n'akaryo ko kubashikiriza agaseke mwaje mwikoreye. Nkabone barangiza nongera kugira ati tugira amahoro umubano mwiza iterambere no gufashanya. Murakoze. Tugira amahoro. Mbanje gushimira nyakubahwa umukuru w'umutumba ashoboye kudushikana hano, nkongera nkashima umpaye ijambo arongoye igisata c'umwibano muri no komine yacu. Nagira mbanze ndabari abo turibo twebwe n'umugwi uhurikiye hamwe twagiye hamwe kugira dufashe abarundi bari mu bibazo bitandukanye mu ngorane tugenda turahura nabo nazo mu buzima bwa misi yose. Uno munsi uri hejuru twavuye mu gisagara ca Bujumbura tuzanywe n'ineza n'umutima w'urukundo nkuko abarundi bamye bafatana mu nda, nkuko abarundi bamye basabikanya, natwe nico catuzanye. Twazanywe n'umutima w'ikigongwe wo kugarukira ku bana b'igihugu twabonye ku masanamu atembera, bidutera ikigongwe dutuma twiyumvira uno munsi, kandi ntitwabiyumvire uno munsi gusa ko ariho vyogarukira. Twari twazanye n'igikorwa cobandanya nabo bagashobora kuva mu burya buzima barimo. Uno munsi rero twaje tugana uwo muryango twikoreye agakemanyi naho katari kanini gose, nibegere hano. Twari twaje kubagaragariza umutima w'urukundo twabonye ko nk'abarundi nk'abana bejo b'igihugu bashobora gufasha igihugu kuko n'abana b'igihugu
turavuga ati reka dutora akanyagakemanyi tuze tubagarukire ko twashoboye kukazana ntitwaje twenyene twazananye turi nk'umugwi w'abantu 6 twaserukiye abandi benshi turi kumwe barenga 100. Niyo mpamvu rero twashimye gushika kuno musozi iki gikorwa tugitangurireho nkuko wampaye ijambo yavuze ati sibo bonyene ndibaza n'ibindi bikorwa tuzoguma tubikorana arahari kugira azoza aradutera kamo nomero ya telefone turarayifise azoza aratubwira saba bonyene n'abandi hari ico dushoboye gukora tugikore hamanagira sabe abo twagendanye bashikiriza agakemanyi uno muryango babifashijwemo n'umukuru w'umutumba hama nkarangiza nshimira Niyosere TV yashoboye kuduherekeza n'abarongozi bayo bakadufasha gushika kuno mutumba nabo twagendanye bose Imana yadukoreye ivy'agaciro turashika amahoro atanumwe atembagaye atanumwe agizene nivyo gushima nkaba ndangije vuga ati tugira amahoro n'ubumwe no gushigikirana n'urukundo rwamye ruranga abarundi. Tugira amahoro. Kanshimire mukuru w'umutumba, nshimire kandi n'uburongoye CDF ngaha muri Ngozi. Je ndi ngaha nk'userukira Niyosere Entertainment ni shirahamwe rikora ibintu bitandukanye hanini harimo n'ibi vya televiziyo ifise Niyosere TV nkabandi kumwe kandi na Ben Eric muri uwo mugwi yavuze wafasha abandi. Twikintu kikuru cyatuzanye cyatumye dushika icambere n'ubwa mbere umunsi wa mbere ngera mara mbonye naringa turi mu batwaye zijya image ama dufatikanije n'abandi bagize ico bakogwa ko bagira ico baje gushikiriza kugira ngo barabe ko hari ubufasha bwoboneka na butoyi kubera abana twasanze bamiremvye gose mugo Imana irikirakinga bariko bakira Justement nivyo hariho nabandi ariko ku buryo twashoboye uyu munsi twaje tugana uyu muryango kwizina rya Niyosere Entertainment na Niyosere TV ndabashimiye kandi mwakire agafasha twarose no kwizina ryafasha abandi kandi nabandi benshi ni benshi bifuza kugira ico batereye ariko uyu munsi twahisemo kuza ntibabaye bakironka kanya nibaza yuko nejo canke ryaje bashobora kugaruka tugira amahoro. Ikimana yaremisi kayiremera bayibako yayiremanye mihezagiro n'imivumo nayibamo muvyo yaremye bizoyishariza n'ubusumbasumba ndekuriyo bikagaragaza kwiyisatari wacu cenapfutse ntagira abavyeyi murira mwibarabara nagira umuryango amaganya marira n'agahinda kubura ubuseruka bwo mu magorwa yanje ibihe byose byukanyerera irirwa mu mayarara ndiko segerereza abo kwisi bakanyereka umugongo usingira abavyeyi narezo nibarabara hariko bibagiye ko uwature nyari watangira kugiye uyu munsi nshobora kuguseka ejo ugasanga ni ufise agahinda kuva nkivuka mu nda ya mama nkashika kw'isi nakuze nk'abandi bana b'abandi nk'uko mubizi naho nananiwe sinahisemo ubupfuvyi nabwisanzemo ikifuzo nuko munyitaho kuko nanje ndashaka kumererwa neza munyiteho kuko nanje ndifuza kubaho n'abandi. Ndasibye kuntu natanguye gusima n'ubwa mbere kuntu mwanyiyumviriye ko mwibi bibazo mukankurikiranira abana n'ubu mukaba munkubitiye ko kuno munsi
nukuri ndasimbye Imana ibahezagire ndasimbe bimwe bivuye ku mutima osabira n'abandi dufise ibibazo bimwe nyene ubuzima bwa twebwe abatwa usanga bugoye turi mu buzima bubi nukuri biratugora gose ubukene buraduhanze ugasanga nyene nta na hamwe twikora ugasanga ubuzima tubayemo buragoye nkangaha turabapfakazi bese hari impfuvyi nyinshi ibibazo usanga ari vyisi nyene biduhanze nukuri mwoza muratwiyumvira ko mukadukubitira ku mutima w'urukundo mukagoma muwugira hama Imana ibahezagire mwaze kutureba mutugwaye zino mvunja twari twicaye harya natwe hanyuma mwaza kutureba mukareba abandi mbaba mu nzu za nyakatsi mukabubakira Imana ibahezagire. Yes, kumbure mwabibonye ukuntu vyagenze badushimiye nukumbure n'abajeje intwaro n'abaje babasekuriye nuvuga gutwara kino kibazo dusanzwe turimwo kumbure bagize ico batubwiye. Yes, kumbure mu vyo wumvise mu vyo batubwiye aho uri wose uzoka muri uwo mutima ho gufasha uzoka nuvuga wibuka gufasha ati mbega aho ndije urukuno munsi mbega ndiho kubgandi ni kubw'Imana kubwagize uwo mutima rero kagera nuvuga niryo jana mu mufuko si kubwiwa wenyene kubw'Imana kubw'Imana yagufashije uzire wika gufasha abandi. Uno musi rero twashimye rero ko dusabikanya n'abandi ibintu vyari bimeze neza cyane babashimiye. Yes, uwo mutima rero mufisi muzo kwa mufisi nkarya abarundi sanzwe dufise umutima wo gukundana no kuzirikana ku mugozi umwe. Yes, tuzosubira rero naho gutaha wari kumwe na Beni kuri mikro byandika mani Arkeni ni Niosel TV itibagira kugira subscribe. Bye.